muri kumwe na televiziyo Isanganiro mwahisemo neza tubaramutse tubayikaze murano makuru agizwe n'ingengo nkuru zikurikira. Iduzwa ry'amakori n'amatagisi riri mu bituma abagwizatunga badebukirwa gukorera mu Burundi. N'umwihwezo wa Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo PACSEM, yibaza ko ari nayo mvo ituma n'ibiciro by'ivyankenerwa biguma biduga ku masoko. Ababuze ababo mu gwimo go 72 bazotunganirizwa hasohotse itegeko ry'uburenganzira umugwi severe ujeje ukuri no kunywanisha bwo kurangura ibikorwa byahoze birangurwa n'umugwi wahoze ujejwe ivy'amatongo n'ayandi matungo CNTB, bivugwa na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi severe mu nama kubaserukira ibisata bitandukanye vya leta. Kuri uyu wa kane twabiteguye muri ano makuru. Idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubutungane bunywanisha abapfakazi babuze abagabo babo, eka mbere n'ubutunzi babasigiye bugasahurwa mu gwimo gwo mu 72, basaba umugwi w'ukuri no kunywanisha CVR kubashumbusha kuko ngo ubu babayeho mu buzima butoroshe. Muri kino gihe ni mu nama ya severe ko yatunganijwe na kona severe kubaserukira ibisata bitandukanye vya leta. Kuri uyu wa kane Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi severe arabahumuriza ko bazotunganirizwa hasohotse itegeko riha uburenganzira uwo mugwi severe bwo kurangura ibikorwa vyahora birangurwa n'umugwi wahoze ujejwe ivy'amatongo nako n'ayandi matungo CNTB. Jean-Marie Vianney Ndakumana yabikurikiranye. Muri yo nama yatunganijwe n'umugwi severe ujeje ukuri no kunywanisha abarundi kubaserukira inzego zitandukanye za leta n'abandi batandukanye kugira barabire hamwe amabi yakorewe abakenyezi n'abigeme mu gihe c'ugwimo go mu mwaka w'1972. Pierre Claver Nahimana yaserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu yamenyesheje ko ayo mabi abakenyezi beshi bayakorewe, agatanga karorero ka nyinabo yararongowe n'umugabo w'umusirikare muri ico gihe. Bavuga vy'abakenyezi nari mfise mama wacu w'umugore w'umusirikare umuyobozi yaba mw'ikambi, tugiye muri sorti niho twaje jenoside igeze. Umugabo wiwe umusirikare yari umuserja abandi bakomeye baramutwaraye. Umugore yamenye yuko bamutwaye kumwica. Nk'abandi bagore benshi baguma bibaza bati abagabo babo bazogaruka. Kabushemeye nta mwana Epifani yaserukiye ishirahamwe Avode rihurikiyemwo abakenyezi b'abapfakazi baburiye ababo mu rugo gwimo Uburundi bwaciyemo, asaba umugwi severe ko bashumbusha mu kubakomoreza ivyabo banyazwe muri ico gihe no kubafata mu mugongo kuko benshi muri kino gihe ngo bageze mu zabukuru. Abafasha aho tugeze nk'abo b'imyaka y'imbere tugeze mu zabukuru cyane, bamwe ntibakigira icyo biha. Mumbure hariho abatagize amahirwe ngo baronke abana ngo basanasana ubundi nk'uko urya umupfakazi yaronse amahirwe mukakira amarira yiwe,
yavuze ati none ko tucananaga nta kantu mwoduha tukaza turacisha ku munwa. Kuri ivyo Pierre Claver Ndayicariye arongoye Sever avuga ko abo bapfakazi bazotunganirizwa mu gihe itegeko ribaha uburenganzira bwo kurangura imirimo yahora ikorwa n'umugwi w'igihugu jejwe amatongo n'andi matungo CNTB rizoba ryasohotse. Cha gikorwa na CNTB ibwirizwa n'iryaboneka mu mezi ari imbere kigiye kwiyongera mu bikorwa kwa dusangana. Murumva ko ari bikorwa bigiye gufatana ari bibiri no kuvuga ukuri kw'abishwe kugiye gufatana n'ukuri kw'ivyanyazwe abishwe cyangwa batwawe ibyabo. Uwarongoye Sever yamenyesheje ko uburyo basanzwe bakoresha muri uwo mugwi ko bwagabanutse muri kino gihe akaba yasavye abari baserukiye ibisata bitandukanye vya leta muri yo nama kubofasha kugira ubwo buryo bwongerezwe. Abantu bashobora kunanirwa hamwe ibiciro vy'ibintu vyoguma biduga ku murindi biriko uno munsi. Olivier Nkurunziza arongoye umugambi w'abadasigana Ipona abivuga yongera koko abarundi badahaze kandi batamerewe neza nkuko abategetsi bakunze kuvyemeza. Kubwiwe leta ngo itegerezwa gufata iya mbere mu gutora umuturama mu gushiraho umugwi w'abahinga mu vy'ubutunzi. Ikindi leta yokora ngo nugusaba imfashanyo amakungu yo gusahiriza kuko ngo Uburundi butikwice. Baze kubona ko imfungurwa zaduze cyane ari iki gihambaye gikomeye imiti tukabona yuko rero ivyo bibandanije igihugu gishobora abantu kunanirwa ukuntu babaho. Ivyo rero umwihwezo twabonye ubwa mbere nuko mu gihugu cy'u Burundi ingorane ubudufise ni ingorane z'amafaranga y'agaciro. Ica kabiri murabona yuko tugira tumare hafi imyaka ibiri ibintu vy'igitoro byarananiranye gutora umuti biraza no munsi bikamara indwi bikamara ukwezi ejo bigasubira navyo nyene iyo igitoro kibuze abantu bakigura kuri magendo ibiciro vy'imfungurwa canke ibindi kubera kwinguruza kw'ibintu navyo nyene bikaduga. Ikibazo turamaze kucumva yawo umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi ariko aravuga ati nta mahera y'agaciro dufise twobanza kurima tukimbura hanyuma abantu bakajana ku isoko. Ivyo nukuri mugabo twebwe umugambwe w'abadasigana ico twama tuvuga duti mbega mu kurindira ko abantu bazokwimbura kuko ikawa uyiteye no munsi n'ikirara yeze ipampa ni bararo liteye no munsi ntirara ryeze kabira ashobora gufata imyaka 3 ipampa rigasaba imisi mbega mu kurindira ico gihe cyose kugira ubwo buryo buboneke abarundi bazoba bari. Nico kibazo nico gituma twe tuvuga duti uwo numwitwarariko wa leta. Nico gituma umukuru w'igihugu aduserukira mu yandi makungu hagati y'ibindi mashira hamwe ashobora gufasha kugira ngo abarundi n'ibyo bintu ntibizoze kwera abantu barapfuye. Murumva ko nivyo abantu bashobora kuvuga ngo indya ziriho ntaziriho kuko zirazimvye. Rero ko leta yovuga no munsi ngo abantu barahaze bamerewe neza sivyo na gatoyi. Umutire twe dusaba nuko bwa mbere leta yokoranya abahinga mu vy'ubutunzi bakicara bakiyumvira ntiyumvira umuntu umwe cyangwa umugwi w'abantu kuko iki ni kibazo c'abarundi kugira ngo batore inyishu z'ivyo bibazo baterera inzira zozanana mu gutora inyishu kugira ngo abarundi ejo ubuzima ntibuzonanirane ngo abantu vyanke gose. Iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri nuko leta nahivuga ngo ntafashanye zandi makungu gikeneye gufashanya n'abandi byama bikenewe nuko twogerageza ikintu kera babwa kuri budget ikabandanyiza mu gihe tutari kwiza ntaco buza yuko tuba turasahirizwa n'ivyo uvyo udafise urabirondera handi. Amakuru yacu tuyabandanirize muri ico gisata nyene bamwe mu banyamitahe bagenda baheba gukorera mu Burundi biturutse cyane ku makori n'amatagisi yadugijwe. Ivyo bivugwa n'umuyobozi wa Paxeme ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo abona ko iyo iri kandi mu mvo zituma n'ibiciro biguma biduga ku masoko. Faustin Ndikumana abona ko n'abaguma mu Burundi
hari aho usanga badatunganirizwa ku rugero rumwe arivyo leta ikwiye kugwanya. Ibijanye n'amataxe birafise ingaruka mu bintu by'imirimo y'abagwizatunga kuko amataxe iyo yiyongereye ubwa mbere atuma inyungu y'umugwizatunga ishobora kugenda igabanuka. Amataxe iyo yiyongereye bituma ibiciro abantu badandaza biduga kandi bitariko birazanira iyo nyungu uwo mugwizatunga kubera n'amahera leta ishiraho kugira nayo ishobore gutoza ayo mataxe. Kwacu usanga rero chiffre d'affaires no kuvuga ibidandazwa biragabanutse cyane. Ibi bidandazwa chiffre d'affaires no kuvuga abadandaza nk'uburagenda bakasanga ko baravuga bati ufise stock la marimisteri kiragurwa y'ibiciro vyaduza abantu bakenye baraheza bakagabanya ibyo bagura na cyane nk'atari nk'ibiribwa byo usanga abantu bategeza gufungura uko bagerageza uko bashoboye. Hari ibindi rero bashobora guca bareka kubera ko tubiduza igiciro basanga ari imaze iminsi bitariko biragurwa. Usanga rero ku mugwizatunga avuga ati ahonye harimo agahombo ure hacajamo n'izindi ngorane nyinshi bijanye n'amafaranga y'agaciro ibintu by'ibikorwa remeza ama infrastructure ngene vyifashe bijanye n'ubutungane n'ingene usanga abagwizatunga hamwe bidoga ko badafashwe kumwe bica bituma rero abantu bamwe bavuga ati mitahe tuyitwara ahandi ugasanga biriko birazibira n'abayinjiza mu gihugu. Urabona ko bya investment direct étranger ku Burundi buriko burasubira inyuma kandi ibindi bihugu biriko biratera imbere mu bijanye no gushikira imitahe. Ingaruka rero iyo mitahe kiragenda nuko nubundi tutegeza kumenya yuko bimwe byihangiro Burundi yemereja igihugu cifashe mu 2040 cigaburira citeye imbere mu 2060 byogura gushikira uruhara rw'abikorera utwabo rudatejwe imbere igihe imitahe yabinjiza imitahe mu gihugu itagwiriye hakisohoka rero yobwiza kwinjira aho bikagwira ahandi ho iryo hangiro ryo hava ritugora gushikira. Imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru irashobora kurenga 60 ariko ntirenge 70 mu bisata vy'ubuzi bwa leta bisaba ubuhinga bw'umwihariko particularité d'expertise mu rurimi rw'igifaransa. Ibi bisata navyo ni ubuganga, ubwigisha, ubushakashatsi n'ibindi nk'uko biboneka mu ngingo ya 4 y'itegeko nshikiranganji ryatewe ko umukono n'abashikiranganji babiri uw'abakozi n'akazi hamwe kandi n'uwo gushigikirana ryo kwa 29 ukwezi kwa kabiri uno mwaka. Miraye Kanyange arigarukeko. Iryo tegeko ry'abashikiranganji babiri gerekeye ubuzi buhawe uruhusha bwo kurenza imyaka yo guhagarika akazi. Ingingo ya kabiri yibutsa ko imyaka yo gukukuruka ari 60 ngo ni imyaka ishobora gushigwa ku 55 ku bakozi bakorera mu buzi butuma bamererwa nabi cyane hakiri kare. Ubwo buzi nabwo ni bikorwa vyahimbwa ubutare ahari ubushuhe bwinshi cyane canke buke, abakorera mu binogo birebire, abaterura ibintu biremere cyane atamashini zikoreshwa n'abandi bakorera mu bintu bituma bamererwa nabi cyane birengeye amategeko. Umukoresha ngo abwirizwa kumenyesha umukozi ivyo agiye gukoreramwo mu gihe ariko ashira umukono ku masezerano y'akazi. Ingingo ya 3 y'iryo tegeko nshikiranganji nayo ivuga ko umukozi avyumvikanye n'umukoresha, umukozi ashobora kuja mu karuhuko k'izabukuru imbere yuko akwiza imyaka yo gukukuruka ngo araheza akaronswa impamvu itegekanijwe n'ishira hamwe ico bita règlement d'entreprise mu gifaransa. Ingingo ya 4 y'iryo tegeko ry'abashikiranganje babiri uw'abakozi n'akazi hamwe n'uwo gushigikirana niryo ryerekana ko imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru ishobora kurenga 60 ariko ngo ntirenge 70 mu bisata ubuzi busaba ubuhinga budasanzwe. Ivyo bisata navyo ni gisata c'indero, amagara y'abantu, gukarisha ubwenge, ubushakashatsi, amahinguriro no gutumatumana k'amakuru. Ukongereza iyo myaka bikazotomogwa n'ingene ivyo bisata bisanzwe bikora. Mikael Kanyange urakenuye. Aha niho duce dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye. Mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.